Kati. Bana kumbe matusize kunyana kaja kundi mugabo. Wichunge mwana wa mama. Wichunge. Uko natawe kubona umenga watawe kuzana ibintu. Bana buja buhungu batawe uza kukuraba. Je nubone ngo nuko ndi musaza we je nzokuboha. Yabushoboye. Umvise ibintu tanguye ukingana ko ufise imyaka 8. Mbebwe je nagusiga ibiharago biteke. Byazigiye uri hehe? Sinari nake kuvoma. Uziga kuvoma ugaherayo. Ayo mazi mugasi hari akajya mpaye gusuvoma. Ariko sinari nakiye. Ushize muhira ngaho uri yorobeka. Uri yorobeka? Asikuba cyangwa ndi yorobeka ni yorobeka gute. We bajya abahungu baguma baza kukuraba. Nkakubwira ati mwana wa mama reba ukuntu wokwiyeranja. Basi tumu unakura wiguheza amashuri hamubone kuja muri nyabahungu bawe. Umviriza. Ibi ryambere ari byo ryanyuma. Hasubira gufata n'undi muhungu uzotana inzu ya papa. Wenda kubonamo kazoza. Wewe ni wihagararako ugaheza amashuri uzotwagwa no mu diaspora. Ni Kati nyaruke tujye tugeraho n'amasaha yageze. Ndanyarura. Bari bakitwara Turaganira na mukuru wanje. ngaho ntatwo mwireje umuntu ajya Nikitagutangaza ntituratera gusa mu mwanya ndaja gutera ntabwo agira n'ingufu mbariye nje gutera amakati ndagenda kutera nukuri ndakubonye cyane mvumenga umutima uratekanye umutima urahantu hamwe mu bisanzwe naragukunze kaje ibyo ndimwe muhira barambukije kubera iki ubu rero wazumva muri matongo yose uko ingana ubona ngo Katya n'umukundana kurana mu mutwe ureke kuntesha umwanya ndakwinginze kandi je niko muhira barabimbudije bwa sindagera ndakwinginze rero umbabarire jewe ntibyo kunda Kati nyumvire stop nakubwiye ntusubire muhira barambugije unasikiye urabyumva nukuri Kati emerero uzoba ukoze oya je nabwiye ntibyokunda je mukuru wanje yarambugije kandi ubyumvirize n'undi musi ntuzoze kuntesha umwanya urabyumva babayira rero uzatuma ndakugurira akabaji stop nase akabaji mukuru wanje gasumba ibaji n'undi musi rero ndosubire Kati mbabarira basuze mere ya je sinshaka kandi baye ntusubire ndakugurira imboho abarira nyumviriza sinshaka hewe basi yabaye niba utiyuja cyane turashwana Kati. Yewe. Meze neza. Rafisa akanya twicare. urabona ko atakanya afise Isegonda rimwe gusa kandi ndakubwiye. Ushobora kwicara tukavugana. kimwe Murabona ndagushimiye kuba umpaye umwanya tukavugana.
kandi hano hantu ndabona haratuje rero na frere wawe si hano harari umunsi nukuri ndagushimiye kweri kuri uyu mwanya mpaye hama hajya ababona kenshi nicisha ngaha ari ukwitoza iyondo kugira ndabe yuko ndakubona ukuri jewe ubu sinkiryama ndara ndakurota ati frere we turara ambwira ati uwo mukobwa ngo uraruragangabuka mw'ijoro ninde je nukuri nahisemwo uyu munsi ndabe yuko basi norivuga iryo jambo rindi ku mutima nukuri ndagukunda ndumva biragoye kwera ibyo ntibyokunda kubera baje mukuru wanje yarambukije kwera jeje sindabiya kati urageze irya navyo mukuru wawe akubwira ngo nturagenda irya sivyo we harya uzobona ko wakuze niwatangura gukunda ubwo umaze gukunda uzoca ubona ivyo utari bwabone kandi nawene azovuga yuko niyakubona azovuga yuko wakuze kandi ndazi nawene harya ntagaragara nawene afise uwakunda kati please ndagusavye ndagukunda kuva kera nagukunze kuva kera uyu munsi niwo mwanya ndose wo kukubwira nukuri kati ndagukunda bindimwo kandi bizongumamwo Claude je kweri ja mu rukundo ibintu ntarimenyereye nakubwiye ko umuhera atonyorohereza mba afise ubwoba bw'iki ntabwo butegerezwa kugira turi kumwe na jewe ntaco ntazogukorera kugira uronke ubuzima bwiza na musaza wawe azobironkeramwo inyungu wambwiye yuko ari irya mbere ugiye mu rukundo kuba utanguranye na jewe uri umunyamahirwe bavuze byinshi kandi nanjye nagenda kubwira ko ari irya mbere ngiye mu rukundo ntumfate nk'umuntu nyine agiye irya mbere mu rukundo je nukuri ntaco uzomburana kiretse gusa wanyemereye jewe nta na kimwe mugabo uze ufate nk'uko ari irya mbere ngiye mu rukundo je nukuri kuba wanyemereye ni ibintu nukuri nezerewe waje kugira waje kugira naje kubatemberera utembera kuri mushikanje kuri butinjiye mu nzu bakintebe wicara nabonye bitari amushinzwe gari sime mukubana bakumame hano Kacha. Wewe unabia kuja kuburuka hata kuishinga